Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri iyi mbonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa irya nino nga mu gihugu c'u Burundi gusa cane tukaza kugaruka ko yariko aravugwa mu gisata ca politike. Ni amakuru tuza kugaruka cane kubiri mu mugambwe CNDD FDD indani ndetse no mu bategetsi batandukanye bari mu nzego zitandukanye z'igihugu c'u Burundi. Harimwo abo mu gisata ca politike, aho mu gisata c'umutekano no kwivuna abansi ndetse nabo mu mugambwe CNDD FDD. Bikanavuga kandi ko amasezerano yose President Ndayishimiye yasinyiye imbere ya President Nkurunziza imbere y'ivyabona vy'abajenerali batandatu kuri ubu yose ariko arayasambura buhoro buhoro. Ni mu gihe muri leta nta mushikiranganje n'umwe wa Nkurunziza asigaye. Kimwe mu ngingo zihambaye zari muri aya masezerano zijanye n'uburongozi bwa leta n'umugambwe be n'umusubirizi wa Ndayishimiye nuko Nkurunziza yategetse ko General Bunyoni azomushikiranganje wa mbere nayo Reverend Kuriyo bakamuha umugambwe. Hagati wa President Nkurunziza niwe yari kuguma arongoye inama y'inararibonye izwi nka Conseil des Sages ya CNDD FDD. Si ivyo gusa kandi kuko uwo mwumvikano bavuga ko Reverend Ndikuriyo azorongora CNDD FDD imyaka 5 bakamwongera 2 kugira atoze President Ndayishimiye mu kiringo ca kabiri. Inyuma General Ngiyome Bunyoni akaba ari we arongora CNDD FDD imyaka 5 bakamwongera 2 imbere bakaca bamutangaza nk'umukandida wa CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2034. Ni nako kandi nk'uko Gaston Sindimwo ubwiwe yavyivugiye. Muri leta hariho impande zibiri zagwanye mu bihangange vy'abajenerali ba CNDD FDD. Hari uruhande rugizwe n'abagabo batatu rwagwana n'abandi bagabo benshi cyane kandi nabo bari bakomeye cyane ku rugamba rwa CNDD FDD. Uruhande rwa Nkurunziza, Nshimirimana na Bunyoni. Uru ruhande rwo rwagwanye n'abandi bari bafise inyota yo gushika amabanga hambaye y'igihugu. Rwa Nkurunziza kugeza ubu ngo rukaboneka ko rwaneshejwe. General Valens Ndayishimiye akaba ari we yahavuye aza kwisonga ry'abatsinze. Ubu agabasa n'ibigobotoye ibintu ingingo nyinshi zari muri ya masezerano Nkurunziza yari yamuteze nk'umutego. Bamwe bavuga ko ngari imigozi Nkurunziza yari yaboshe President Valens Ndayishimiye ariko nawe uruhande rwiwe rwa Valens Ndayishimiye narwo rukaba rwaramaze kwicema imirwi mishasha nta wuzi iyo bizohereza. Ni vyinshi turaza kugaruka ko muri ano makuru ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda kugira ngo tuzicikanwe nayo dushikiriza usangize kandi ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko hanze imbeze igihugu c'u Burundi mu gihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Icyagaragaye nuko inyuma y'urupfu rwa President Nkurunziza mu mwaka wa 2020 hari vyinshi mu vyasize ategetse vyagiye hari ingingo nyinshi yasize asinyishije President Valens Ndayishimiye mu masezerano umwe wewe iyo bararenze ko. Ni mu gihe President Nkurunziza yagiye yarategetse Ndayishimiye ko azogena amabanga hambaye y'igihugu. Aha kandi akaba yaramubwiye abashikiranganje adashobora gukura hariho Domitien Ndihokubwayo, Deogide Rurema, Tade Ndikumana na Aimé Laurentine Kanyana. Nimbwe kandi Nkurunziza yabwiye Valens Ndayishimiye muri ayo masezerano akategezwa kugumiza General Gabriel Nizigama bataziratibiya mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, chef du cabinet civil General Premier Niyongabo mu mabanga y'umukuru w'igisirikare, Emmanuel Sinzohagera mu burongozi bw'inama nkenguza amateka ndetse na Daniel Geras Ndabirabe mu burongozi bw'inama nshinga amateka. Aba bonyene mpejeje kuvuga nibo bakiri muri ayo mabanga, harimwo Premier Niyongabo, Geras Ndabirabe, Emmanuel Sinzohagera, hakazimwo kandi na Reverend Ndikuriyo. Abandi benshi bo basa n'abagiye barahindurirwa ibibanza mu burongozi bukuru bw'igihugu. Nimbwiye kandi bivugwa ko hariho imigwi myinshi yari yanka President Nkurunziza, haba mu bahoze bagendana muri CNDD FDD haba no mu bamugwanya. Abo bose ngo bari bashobora kwipfuza rero urupfu rwiwe. Umusubirizi wa President Nkurunziza ntiyari yorohewe na gatoyi. President Nkurunziza yasa n'ugiye atagiye kuko nk'imboneza y'amaho President Nkurunziza yarafise ububasha atawundi mu bahoze batwara Burundi yigeze agira.
mu kwezi kw'indwi ho yohawe ububasha bwo gushikiriza ijambo abarundi bose inyuma y'irivugwa n'umukuru w'igihugu ku munsi uhimbazwa wo kwikukira. Hari ibisata Perezida Nkurunziza yogumye abazwa imbere y'uko hafatwa ingingo zivyerekeye. Aho ni nko mu gisata cyo gucukura ubutare nk'uko vyagiye bigaragara. Bivugwa yuko Perezida Ndayishimiye ari mu bagize uruhara cyane mu gusenya amasezerano yose yari yasinywe ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza ajanye no gucukura ivy'ubutare, akayifatira mu minwe afadikanije n'abandi barwizatunga batandukanye. Ivyo bimeze gutyo kandi mu gihe mu ngingo za mbere n'ubundi Perezida Ndayishimiye yashitse afata habayemo gufuta amasezerano yose yo gucukura ubutare Perezida Nkurunziza yari yarasinye. Nk'iyi ni ingingo itari gushoboka Perezida Nkurunziza akiriho. Ni mu gihe kandi urupfu rwa Perezida Nkurunziza n'ubundi ruguma ruvugirwa mu ntamatama muri benshi batandukanye cyane bo mu mugambwe CNDD FDD. Mbere hakaba ari n'intahe zagiye ziratangwa na benshi batandukanye cyane cyane mu bahoze bajejwe amabanga ahambaye ndetse arabana n'ivy'amagara y'abantu banitaye kuri Perezida Nkurunziza imbere y'uko asandaba. Muti rero abo ni bande? Hari nayo yatanzwe n'umuganga umwe w'Ikarusi avuga ko ibipimo vyerekana ko afise coronavirus ku rugero runini, ariko kandi ngo bakaba barabonye n'ikindi kintu batatahuye ico ari cyo. Uti jewe ndemeza ko Nkurunziza yishwe na coronavirus. Jewe naragwariye coronavirus mu gihugu ca kure, ariko gifise uburyo bukwiye. Umaze kuremba wagira ikibazo cyo guhema bakakwambika ico uhemeramwo bita respirateur, ngo cyarazira kwambura respirateur. Iyo banyambitse yari ifise umugozi muremure ku buryo nava ku gitanda nkaja kwihagarika, nkaja koga atankomanzi. Umaze kwambara respirateur waca umerewe neza mu mubiri, ukamengo wakize, ugatangura kwandikira abantu kuri telefone. Uti ndavye uko bavuga ivya Nkurunziza vyagenze numva bihuye cyane n'ivyabaye ku bari bagwaye coronavirus. Nkurunziza nawe yarambaye ikimufasha guhema, we nayo mpamvu ku munsi w'Imana igenekerezo y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2020 yari yumva ameze neza akanavugisha abantu. Ariko nk'uko navyumvise ico bamwambitse cyari gifise akagozi kagufi cyane, ntibyashobora kwiyunguruza acambaye. Aho kwa mbere rero mu gatondo ngo Perezida Nkurunziza yarakeneye kuja kwihagarika bisanzwe, aca arambura kimwe mu kimufasha guhema, agenda mu cumba carimwo toilette. Abamucunga bari hanze imbere y'icumba gwariyemo, bagiye bumva urwamo ngo gi, umukuru w'igihugu yaraguye hasi. Uko bimeze wiyambaye kiriya cuma kigufasha guhema mu minota idashika n'itatu, oxygene iraguheramwo yose. Iheze rero ucikana ubwo nyene, niyo mpamvu yaguye bwarumye. Abamucunga barashoboye kwinjira barashika aho yaguye, yari yamaze gucikana. Ministre Tade Ndikumana niwe yategetse ngo bakore ivyo kumufasha gusubira guhema, ariko kari kabaye. Niho rero aho batuma ko vyose umuganga w'umuhingi Bujumbura banamuha indege y'akajugujugu imujana Ikarusi. Ashitse abonye ko Nkurunziza ameze n'ivyo bariko barakora vyo kumufasha gusubira guhema, yarumiwe. Ngo niko kubwira Tade Ndikumana ati umushikiranganje, ko wewe uri muganga nubona ko umuntu acikanye kera, mushaka mu muvunagura imbavu ngo muriko muramufasha. Aho rero hari haheze amasaha arenga 3 Nkurunziza yacikanye. Tinjewe ndemeza ko Nkurunziza yishwe na coronavirus, ibindi sivyo. Ni mu gihe kandi uyundi muganga nawe yatanze intahe yiwe, ari umwe mu bahinga bakora mu vyo gupima ingwara muri laboratoire ku bitaro vy'Ikarusi. Aho yagize ati twebwe baradushije umurwayi wariwe, ico bikoze twarabona ko ari umuntu ahambaye cyane kuko bari bamuhebeye igice kinini c'ibitaro. Twarabona abajijwe umutekano benshi ngo vyari ibintu bidasanzwe, ariko kubera ari ibitaro vyari bisanzwe bivura abakuru ntitwashoboye kumenya ko ari Nkurunziza. Baratuzaniye ibipimo vy'uwo murwayi ngo tubisuzume. Vy'ukuri coronavirus yaraboneka ko ari nyinshi, ariko rero turiko turapima twarabonye ko amaraso yiwe arimo ikindi kintu tutazi. Kugeza ubu ntitwigeze tumenya ico kintu kandi cyari muri ayo maraso. Ikindi cyadutangaje kandi nuko mu nyuma batubwiye ngo ikiziga cyo cononekaye mu kanya gato, ariko byo ntacyo ndabizi ko kuko sinakibonye jewe. Iyi akaba ari intahe zitandukanye ziva mu bantu bazi ivyo kuvura batandukanye.
ni mu gihe rero mu mwanya muto urupfu rwa perezida Nkurunziza narwo rwashitse umupfasoni w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza ari kwivuza muri Kenya. Ibinyamakuru vya Kenya bikamenyesha ko Denise Nkurunziza n'abagiye bamuherekeje nabo babasanze bafise coronavirus. Ivyo vyatumye benshi rero bibaza ko na perezida Nkurunziza yobayishwe na coronavirus. Ico gihe leta y'u Burundi yo yavuga ko ikirere cy'u Burundi gikingiwe. Ni mu gihe umuvugizi wa Nkurunziza we yavuga ko Imana bashize imbere yakingiye u Burundi coronavirus. Perezida Nkurunziza akaba kandi yarapfuye n'ubundi inyuma y'iminsi 19 ahatowe umusubirizi wiwe. Evariste Ndayishimiye yarasigaje amezi 2 ngo yimikwe. Imbere gato y'amatora Perezida Nkurunziza yari yatoje itegeko ridasanzwe rimwita Guide Supreme du Patriotisme, imboneza yamaho. Iyo tegeko rikaba rero riri mu mategeko yamuye icubahiro kidasanzwe n'ubushobozi butabaho mu ibwirizwa shingiro. Hariho ibibazo bihambaye by'igihugu yogumye abazwa imbere yuko bifatwa mu ingingo. Muri ivyo nkuko nabigarutse ko akaba harimo ibijanye no gucukura ubutare. Perezida Nkurunziza kandi akaba yari yategetse Ndayishimiye abantu ategezwa kugera mu mabanga ahambaye. Ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bwo bwaboneka ko buzoba bubashwe kandi bucunzwe cyane na Nkurunziza. Benshi bakibaza bati none Perezida Nkurunziza yishwe niki? Uburozi cyangwa coronavirus? Ninde koko yungukiye mu rupfu rwiwe? Ni intayi nyinshi zagiye ziratangwa n'abantu batandukanye. Gusa kandi nanone saba bonyene bagize ico bivuze kuko na Godefroid Niyombare uyu yashizwe ko kari we yashatse gutemagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 nawe yashikirije kimwe mu vyipfuzo yari afise. Niyombare we mu majambo yiwe yagize ati twebwe twari twaripfuje ko Nkurunziza ava ku butegetsi akaruhuka afise icubahiro, abandi bo bamwihishe ko bamutegurira urupfu. Aha rero niho icyateye urupfu rwa Perezida Nkurunziza gica kibera akayobera abahinga, kuko na arengeme mu kuburana kwiwe navyo yagiye arabigaruka ku gusa byo bigashirwa mu mwiherero. Aya majambo Godefroid Niyombare yavuze yemeza ko yafata Perezida Nkurunziza nk'umuvukanyi wiwe kandi ko yari yaramuhanuye nk'umuvukanyi nyene. Aramwereka ko ikiringo ca gatatu kizokwegera igihugu kikanamukwegera we ubwiwe. General Niyombare yibutsa ko bakiva mu ishamba bamuhera kwa Nkurunziza kandi ko bari bakundana cyane. Akavuga ko urwo rukundo rwo rwamutumye kuvugisha ukuri naho yarazi inkurikizi zavyo. Aho ahanuriye Nkurunziza, General Niyombare yaciye akurwa mu mabanga mu minsi 2 gusa. Kuba yagiye imbere mu gutembagaza Perezida Nkurunziza, General Niyombare akavuga ko yabikoze nk'uburyo bwa nyuma yarasiganya bwo gukingira Burundi, gukingira abarundi bariko baricwa no gukingira umuvukanyi we Perezida Nkurunziza. Yagize ati twari twifuza ko avaho, ko abaho amatohoza meza, hanyuma Nkurunziza akaruhuka n'iteka nk'uwazorongoye Burundi. Ivyakurikiye mwarabibonye, abandi bo bahisemwo kwiyorobeka begereza Nkurunziza ngo baramukunda baca bamutegurira urupfu. Ninde yohenda abarundi? Uti none barya abajenero bose sibo bari bamwandikiye ryakete ry'umucanwa muri Munyonyo umwaka wa 2014. Barya bose ntabwo bari bashigikira kabandanye ikiringo ca gatatu ariko bahisemwo kwiyorobeka. Igihe Perezida Ndayishimiye yarungika intumwa z'abasirikare kuraba General Godefroid Niyombare mu Rwanda, amakuru dufise akemeza ko icambere General Niyombare yabwiye intumwa z'abajenerali bagiye kumuraba kwabaye kubibutsa ko bari basangiye abansi batatu. Uti ndabona mwarakoze vyatunaniye, 2 mwabashize mu kuzimu, umwe nawe mwamushize mu buroko. Aya majambo ya General Niyombare kandi agasa nayo Gaston Sindimwo icegera ca mbere ca Perezida Nkurunziza yatangaje mu kiganiro yahaye Umukubito TV. Gaston Sindimwo nawe ico gihe yemeza ko ikibazo cyo mu mwaka wa 2015 cyari hagati ya Perezida Nkurunziza n'akarwi k'abasendede FDD bari buzuye inyota yo gukura Nkurunziza, Adolphe Nshimirimana na Arengiyome Bunyoni. Aha Gaston Sindimwo nawe nyene yibukije iryo kete ry'abajenero ba SND FDD ryo muri Munyonyo umwaka wa 2014, ariko Sindimwo nawe ntigeze avuga icishe Perezida Nkurunziza, bakavuga ko Nkurunziza yamuherutse akomeye hanyuma akubitwa n'inkuba yumvise ko yapfuye. Koko vy'ukuri benshi bakabona ko uru rupfu rwa Perezida Nkurunziza rurimo igipfungo cinshi cyane.
nk'uko hari intahe zitandukanye zigenda zitangwa, kandi nanone hakaba ngo hari amabanga atari yashirwa ahabona na bamwe mu bakurikiraniye hafi ivy'inkuru irabana n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza ndetse n'uruhererekane rw'ivyabaye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 kuva Perezida Nkurunziza yitavye Imana gushika uno munsi. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tucikanwe na dushikiriza usangize kandi ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigazwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure n'umuhuza TV Imana iba hezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.